rumwe mu manza za vuba Hubert Haddad aheruka kuvugwamwo n'ugwabereye muri sentare y'iyungururizo yo mu izinga rya Tahiti ryegukira igihugu c'Ubufaransa. Urwo rubanza rukaba rwabaye mu kiringo c'imisi ibiri ku matariki ya 28 na 29 y'ukwezi kwa kabiri muri uwo mwaka nyene w'ibihumbi 2024. Kubw'ikinyamakuru Tahiti Info, Hubert Haddad yagirijwe gutanga igiturire kugira ngo ishirahamwe giwe gitwa 2H rironka amasoko biciye mu masezerano ryasinyaniye n'irindi shirahamwe gitwa SEP. Naho uburanira Hubert Haddad yasiguye ko atavyemezo bihari kuvyo yagirizwa, umushikiriza manza yasabiye Hubert Haddad umunyororo w'imyaka 4 nkuko sentare yibanze yari yaruciye, akabuzwa no kurongora amashirahamwe y'ubudandaji mu kiringo c'imyaka 5. Urwo rubanza ruzosomwa itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu. Umugwizatunga w'umufaransa Hubert Haddad aravugwa kandi no mu rubanza ruheruka kuvyugwa na sentare y'i Paris. Iyo sentare iruta izindi mu Bufaransa yerekanye ko atamvo nimwe yotuma urwo rubanza hari haheze hafi imyaka 3 rwubitswe rutabandanya kuburanishwa. Sentare y'i Paris yavuze ko imvo z'uko rwari rwataye igihe zari zatanzwe na sentare yo mu izinga rya Tahiti atafatiro zari zifise. Muri urwo rubanza naho uwo mugwizatunga w'umufaransa yitwa Hubert Haddad yagirizwa gutanga igiturire c'imiliyoni 2 z'amadolari kugira ngo ishirahamwe ryo gutumatumanako ryitwa OTP rigiranira amasezerano n'ishirahamwe giwe mu kiringo c'imyaka 12. Hubert Haddad amaze gufungwa akarenga rimwe yagirizwa ubunyonyezi mu kuva mu mvuto akarinda gutanga ingwati. Hubert Haddad rero avugwa muri izo manza z'ubunyonyezi niwe muserukizi w'icubahiro consul honoraire w'u Burundi mu gihugu ca Israel. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yamwakiriye kubiriwe kuri uwa kabiri ari kumwe n'uwitwa Nitesh Gupta. Ku rubuga rwa X rw'ikirimba c'umukuru w'igihugu handitse ko bavuganye ibijanye no gutsimbataza imigenderanire hamwe no kuzana imitahe mu Burundi.